abaye mutanguye baraje ko baraba naco bana sindabatamwe ni bon twagiye muko hiti muna hiti batoto bazuri bananza kuba ajaje kuraba wewe. Okay. Ni wewe wa mbere umweretse mwiyumvise gute kuri feedback yo ku ndirimbo yanyu Big Fizzo yagize? Mu legende nk'urya Fariaz twakuze twese dukurikirana tumukunda urumva yakoze amateka menshi ariko akumva ari proud no kwankohaja abapeti nkatwe tukiduga umva ni ikintu gikomeye cyane yakoze ubwa mbere turamushimira gose ibutsa abantu ikintu yakoze kwanza yarafashe shira muri mode umpe kugera kuri yo bose badashika kule ndani wewe. Hello bakunzi ba STV, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Bivanye na wowe uri kurankurikirana kano kanya uherereye jewe nitwa MC Andi nkundira ndaguha ikaze kuri STV ndongera ndagushimira wowe ufata umwanya ukwiye kugira ngo udukurikirane imbere yacu canke muri introduction mwamaze kubona ndi kumwe n'abantu babiri n'abahungu n'abasore babiri tuza kubamenya ko byinshi bigiye bitandukanye n'abana bakiri bato ariko bari hano kubera ko bamaze kuja mu mugwi w'abanyamuziki canke kuja mu mugwi w'abantu bakora umuziki kandi bakawukora nk'akazi ariko kandi barashigikiwe ariko kandi barashoboye ariko kandi nawe ndaza kukumvisha ko bashoboye unkundire ndakwemerera niwumva ko badashoboye ntuze kutubanira bivuge ko badashoboye ariko ntiwibagire kuvuga ko bashoboye mu gihe bashoboye jewe nawe nifuza ko tubashigikira bafise indirimbo iri hit cyane indirimbo iryoshe sana yite umufana mbe ninde ari umufana byose muraza kubimenya kubera ikindirimbo isa kujya nindime kumwe na Lavage Inka Alvin Smith bashoboye kugira collab nawe indirimbo iryoshe cyane indirimbo irimo message nziza ku bantu na cyane baba bari mu rukundo kandi tuzi yuko ari benshi cyane bari mu rukundo nakajyo keza ko kubakira ndetse no kubamenya muri byinshi ni team y'abasore babiri rero babita YM Music umwe yitwa Yan G Music undi yitwa MTM Music nibo turi kumwe kano kanya abaririmbyi bafisa amajwi meza guys ndabibatuye reka tubaha ikaze ku ruhande rwanje ndi kumwe nawe kuri micro yanje ndaguha ikaze bro murakoze cyane kuduha ikaze meze neza yego ndameze neza ndashima Imana ntabwo ushobora kuri mu bantu bavuga ati nzohagera gute nzogera ryari ku buryo nshobora gushigikirwa nanje ariko no musi birabaye wiyumva gute nikihe kintu cyahindutse muri wewe canke wumva ko kigiye kwibonekeza bon bivanye n'ibikorwa tugomba gushira imbere cyane ifo yuko duza turashira ibikorwa imbere yuko tuza ku ma TV online rero novuga nk'umwanya ndanezerewe cyane iki gikorwa nico umufana twakoze nico gitumye uduhamagaza ngaho ukadutumira turagushimiye cyane ndibaza bizogenda biragenda neza urashobora kubibwira mu misegonda ibiri yonyene yo je amazina abavyeyi bampaye nitwa niyo nkuru Yan Jobel gusa izina ry'umuziki ni Yan G from YM Music and Alan Cool Entertainment. Yes. Uyu Alan turaza kumugaka kuko nawene aravugwa mu tuntu dutandukanye ariko byose biraza kubitorera inyishu. Ku rundi ruhande turafise mugenzi we unkundire ndakuramutse nongenda gusana no kuramutsa abakunzi ba STV. Ndaramukije abakunzi b'iyi TV ndababwira yuko babandanya banayikurikirana cyane aho bari hose babandanya bamererwa neza. Amananje nitwa MT amazina y'abavyeyi nitwa Method Fisimana abandi muri YM Music Alan Cool Entertainment. Imbere yo gutangura kuririmba wifuza kuba nde? Okay, ubwa mbere je novuga yuko ni ibintu kuririmba ni ibintu vyama nakunze kuva kera nakunda gusubiramwo indirimbo z'abandi abo ngaho iwacu abo mu hanze y'igihugu canke ya mu isanzu naravyumvamo vraiment amarero umunsi umwe biracamo ndandika
hama rero niko gutangura carrière yanje. Ndi umwe mu bantu babaza ibibazo biba bitoroshe kwishura ariko kandi ndizera ko mamaje ibibazo bitegezwa kubonekera inyishu. Nta kibazo je mbaza kiburi inyishu utumuyizana uko ishoboka kose kikaboneka. Ikibazo ca mbere kiza kwishura ushaka hagati yanyu babiri canke umwe acishure uko acumva undi acishura uko acumva nubwo muri timu imwe. Kubera iki upostinga kuri channel yanyu yitwa gute? YM Music ariko tugiye kuraba profile gacaza Alan Cool. Kubera iki bisiguye iki? Nukuvuga Alan Cool Entertainment kuyishira ko comme profile n'ibintu mbona menga birasanzwe kuko no mugwi niho ko hoja ko na profile yiwacu canke akaja ko na profile y'umufana byose n'ibintu bisanzwe ya. Mufise indirimbo nimba nihenze ni zibiri iyi ni ya gatatu nivyo? Ariko n'indirimbo ya mbere tugiye kubikurikirana mwarimu gitangura yaragerageje kurabwa nibwo mu vyatumye iduga n'indirimbo irimo ariko reka tuje gatoya kuri indirimbo itumye no munsi mutangura kubona ibintu byinshi bigiye bitandukanye vyagenze gute mugere kuri urugero? Je novuga twarakoze ubwa mbere nka twebwe twenyene turakora ibikorwa birakundwa kugera yaho twavuga ati turi kuri level yo gukorana n'umuririmbyi nka Alvin Smith nuko nawe na emission twagize ya Nepasi yayivuze ati nuko abapeti nababonyemwo talent ndabona yuko hari ibintu bashoboye arico gituma nahisemo gukorana nabo ati kuko hari n'abantu benshi baba big superstar twakoze indirimbo timuga ugasanga nyene ntidukoze indirimbo nk'iyi acana navuga yuko indirimbo twakoze umufana iri mu ndirimbo ziwe préféré akunda anje ndimwo Nawe umufana. merci iri muri ndumufana w'iyo ndirimbo ariko kandi indirimbo je yanyoheye cyane and then dushaka kumenya ikibazo kicerekereza iwawe kuri MC udufyeri twatanguye kuduga kubera iyi ndirimbo nta kibazo reka tuduge ariko nibiki ibihe bintu bitatu ubona vyatumye indirimbo igenda neza? Yego. Bon, jewe ngerageje kuraba ibintu bitatu vyatumye ijya ndirimbo igenda neza. Ubwa mbere kwanza urumva ni featuring. Kandi twayikoze ni collabo urumva twayikoranye n'umuririmbyi kandi asanzwe abifise n'uburambe asanzwe afise public name. No kuvuga ngo niyo mpamvu twakoze ikintu kiremeye kabisa kimeze neza kubera urumva amaide twayacangacanze turi benshi. Okay. Aho nyene ngoma ndabereke ko ndi umwe mu bantu bakurikirana ibintu bya iyi ndirimbo yasohotse kera igisohokeye ko yakozwe kera haraciye igihe kitari gito indirimbo yarakozwe kitari gito sinzi ko kingaye ko ndazi ko haciye kitari gito yarakozwe iza gusohoka muri uku kwezi kwa gatandatu nimba nihenze kuko ifise kwa gatanu kuko ifise indwi zitatu kuri YouTube. Kubera iki yari yarativye gusohoka? Bon, novuga indirimbo ahubwo tugiheza kuyikora novuga yuko nta kwezi kwaciye itarasohoka cyane indwi zitatu wapi. Uretse yuko twaciye tubanza turayikorera video clip turashaka umwanya wavyo kubera navyo urazi bisaba yuko umuntu aba yipanze nyene muri byose tukarondera na time kubera urabona dusanzwe turi n'abanyeshuri so rero ibyo byose nivyo vyari vyatumye novuga tutagiriye ko tuyisohora tugihejeje gukora ibyo ariko n'ubundi ntiyatevye cyane. mutegura iki kuba abantu mukomeye muri no muziki kuko ariko imbere tuko tujaho nashaka tumaye dushirira abantu muri mu twumvisha abantu impamvu indirimbo iryoshe. Are you ready guys? We are ready. Twatekanye sasa tugomba tutange vibe tugomba twereke vy'ukuri ko iyi ndirimbo ifise umudiho tugomba twereke vy'ukuri ko abayiririmbye bazi kuririmba tugomba twereke abantu vy'ukuri nubwo vyabaye donc hari abantu bazi ko umuntu agiye muri studio bamukorera amaju bagira iki tugomba twerekana abantu vy'ukuri ko amaju yanyu ariyo yakoze ino ndirimbo. Twagiye. Are you ready guys? Est-ce que tu m'aimes?
utanyishuye ko numva noca mba umusazi shira muri mudo umpe kugera kuri yo bose badashe nkukunda kubi ya beauty samaza abasaza n'abasazi erega mba mbona uri nimero imwe ata wundi mungana. Show me what your mama gave you Mari erega ndaye ntakubonye ndari see the way you got me crazy oh baby girl oh na 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 you got my mind waranyihariye the way you love me narisariye yeah kana kimana uri cool sana uva kumana sweet like a fruit sana kana kimana uri cool sana uva kumana sweet like a fruit sana kana kimana uri cool sana uva kumana sweet like a fruit sana kava kumana. By the way harimwe akademu keza guys asa neza by the way yes asa asosa nka fruit sana araso c'est vrai no mutelefona nk'ubu nkamubatamu ariko ni bon autre jour tuzoba turi kumwe nawe bishobotse ariko kandi nakidashoboka kubera twarakoze turakura kugira ngo ibikorwa byacu birafise aho bigeze biragoye ko twokumva tworondera umuntu tukamubura dutuma dufata igihe kinini hanyuma indirimbo niyo ndabasaba guys jewe ndabakunda namwe murankunda ndabizi mumfashe tubashigikire reka kubakunda basi kunda igikorwa cyabo nimba ubona ari cyiza reka basi kugikunda bashigikire n'abana b'igihugu n'abarundi nkawe cyangwe n'abanyafrika nkawe cyangwe n'abisi nkawe tubashigikire ndizera neza ko ndi kumwe namwe byose bishoboka. Ndaza gushira link ndabibasubiriye ndaza gushira link iyo ndirimbo ya muri commentaire iza kubiri hejuru umuntu wese aza gushaka kuja muri iyi ndirimbo byoroshe kuyibona byoroshe cyangwa kuja muri YouTube channel yabo byoroshe nuko aza kuraba hejuru muri commentaire umunsi nzokire kurira hose nzoyishira hejuru maze muyifyonde ko mwinjire mwirabe indirimbo muyirabe incuro imwe cyangwa incuro zibiri ni washobora kwiraba incuro zibiri nuko uzuba wayikunze nutayikunda indirimbo jewe uzocunyandikira inbox ndavyemeje ndagusubiza amamega yawe for 5 nimba wakoresha igi umuntu araguha 5000 ariko ndizeye yuko atabujya bugiyemo indirimbo uzoyikunda. Mwitegurira gute gukora ibindi bisasu nk'ibi nimutubeshe turabasabye mutubwize ukuri mwitegurira gute gukora ibindi bisasu nk'ibi? Bon twebwe no kuvuga ikintu dushira imbere cyane ni bikorwa hama twasha dukurikiza amasengesho kuko nawe nyine usenga kwanza je ndumukatolika kweri ndumukatolika no kuvuga rero no gushira imbere ibikorwa cyane aha mugashose kuko urashobora gukora igikorwa kikaba ciza mugata amasengesho naho nyene ugasanga ibintu biko bigenda bicumbagira rero ikintu je novuga umuntu agomba yicare ashiremwo kweri inguvu akore kuko ibintu byose biva mu gukora ibikorwa vyiza biva mu gukora ya novuga rero twebwe gusa ikintu dusaba n'umwanya baduha umwanya vraiment turabizeza ko ntituzobatenguha kabisa tuzobatenguha dukora ibintu bimeze neza ya sinzi ko mugenzi wanje MT iyo gico yongereje bon Yezu nashimwe kwa genda madini yose bavuga tugire Yezu tugire uta ariko bakoresha izina Yezu genda byose man ndabatamu okay birazwe je si nta bintu byo gucagura wewe nuri bwabwa oya wewe nka wewe uno munsi utandukanye n'uyu wo kwiyumva gute? Bon no kumva yuko ntakaje ikintu kinini cyane yes kubera yanjitwa niwe twatanguye gukorana kuva kwanza twiyumvisemo ibyo kuririmba twese kubera twarakuranye mwamenyanye gute bwa mbere bwo? ya bon yanji turabacuti kuva kera kubera twarakuranye nyene ku generation rero no kuvuga turazinanye kuva kera kubera twarabana na hafi hama rero ukuntu byatanguye kugira ngo dutangure gukorana bwa mbere ari akantu kaga freestyle akantu kaga challenge kako karavugwa mu ico gihe ka dore imbogo dore impara sinzi ko kabona kajya rero sinzi umuji yaciye arekurana ni beat avuga abantu bakoreye ko freestyle so rero turagenda uwo munsi rero turavugana spiti yangu ubona gute dukorere ko kaga freestyle ati ni fresh kubera nawe bwari bwa mbere hama nanje bwari bwa mbere nyene tuvyumvisemo tu kandi byo twara tunavugana. Festival wowe uvuka hehe?
bon jewe mvuka imakamba ariko twaciye tumanuka nyine kugira ngo tubanaye dukora nawe avuka he dukora neza ibintu by'umuziki na jewe mvuka imakamba uvuga mwenye muri steam nyene twarakuranye man twarakuranye hagati yanyu ndakuzi hagati yanyu yoyo nibaza ko ari jewe nkutse uribaza ntavyo oya kubera uyu mupeti urumva nubwo twakuranye ariko naramurusha byaboneka yuko ndamurusha basi nk'umwaka ndashobora kuba ndamurusha umwaka hagati yanyu ndamaze guheza ishuri jewe narahejeje ubu nturaheza oya paza uzobiheza ryari ka jewe soon kweli ndabitobora kweli okay murahuye murabaye turahura turahurira kwako kaboro hama tugiye muri studio tuvuga duti tugiye kugakora tugakora nyene ko musamize tu byonyene mwiryohere yes hama twitahire mu ikota rero tugiye twavuga duti urumva umuji turamuha nk'iporo hama dukorera ako kaboro twashize aratubwira ati mani jewe indirimbo yose canke aka kantu nico kimwe mahera namwe noneho turavuga ati none what if dukoze indirimbo yose oya singira erega singira yandi mahitamwo usize Jenobahe urantesa sana wangize umufana tu seras mon baby je wangize umufana ninde ushobora kuririmba aho Ravashe aririmba mwese mwashobora twashobora twende kujyana sanze ngo mali cyangwa mirafu ungira umwami unyamiza ku muriro yeye Mona Lisa Signorita yo body nera gupanika nyereka nyemeza je na wundi fise nono yeah bivyo gufata nabigize indahiro kwamana nawe n'umurimo ahuri amanakariro narose namba mamagara ni wewe mpreferavo ni wewe nkunda omaricha ahuri singeza kuhava kuba hafi yawe ni ngwara ngwaye nkuretse nojaye erega singira yandi mahitamwo usize Jenobahe uranesa sana wangize umufana tu seras mon bébé je wangize umufana tugatangure reka jya Karavashe kararyoje sana man kararyoje sana jemba numva umengo reka tuje muri mwemu nyene tubatemo okay let's go twende 1 2 3 Ivyo gufata nabigize indahiro kwamana nawe n'umurimo ahuri amanakariro narose namba mamagara ni wewe mpreferafo ni wewe nkunda omalicha ahuri singeza kuhava kuba hafi yawe ni ngwara ngwaye nkuretse nojahe berega singira yandi mahitamwo usize Jenobahe uranesa sana wangize umufana tu seras mon bébé je wangize umufana uranesa sana wangize umufana tu seras mon bébé je wangize umufana ivyo gufata nabigize twende ivyo gufata nabigize indahiro kwamana nawe n'umurimo ahuri amanakariro narose namba mamagara ni wewe mpreferafo ni wewe nkunda omalicha ahuri singeza kuhava kuba hafi yawe ni ngwara ngwaye nkuretse nojahe twarapfuye singira yandi mahitamwo usize Jenobahe uranesa sana waminduye umufana twende mon bébé je wangize umufana wawe uranesa sana umufana wiwe je ndumubanda umufana wiwe sasa hagati yanyu sasa kajya kademu okay ninda kadraga cyo tu message twanara tubonye man kaya kana kari muri video
Bon. ndamuvuga mutamuvuze ku ruhande rw'iwanje vraiment sinamudraga ariko umwumvirize Nje gituma nivuga. arakunda kwikura mu bintu oya navuze ku ruhande rw'iwanje hari utundi tuntu mutazinanye ko yo sana uyu n'umumesha très méchant okay toi yakwega je umuntu ndashaka avuze ko undi ari umumesha kenshi nakunze kuba ari umumesha take 5 mwanyige gutsindaki je barakunze kuvuga ko ndi umumesha cause ntabwo ndi umumesha okay ariko ababimbwira nsanga ari abafu abari sha nivyo sasa kaya kadada ni keza man icyambere bisaba tugatemwo urumva umwe agakwe muri mwebwe biti byende po man kana kararenze man bon kajya kana ni keza cyane bro nawe urabona yuko twari twanagacangiye ko nyene turi batatu karambaye fresh urabibona man urazi ko ya mudada yaryoheje indirimbo video sana kandi amaze no kuronka ama feedback nyinshi kandi bana big shout out to her nukuri nukubera nyene usanga nyene baca babivamo yaba bo bigumamo kandi uziko bwari ubwa mbere man bwari n'ubwa mbere ariko yaratinze vraiment gusunda yari na clip ya mbere agiye ariko ni bon yabikoze neza cyane gose ariko n'umurundi kazi wiwacu ni kumushimira tu by the way ndashaka kumenya Alan neza nane twashaka kwibaza byinshi ibyavuze ariko twashaka kumenya avuze iki kuri mwebwe okay Alan novuga yuko twebwe urumva ni nka family urabona turi team Quant mu nyuma rero twaciye turonka mu supporter ariwe Alan Cool araza aravuga ati bapeti jengera ndabashire hamwe bade wese naheze kukubwira ukuntu vyarangiye tugiye muri Nuzen rero twaragiye twaciye tuvuga dutireka dukora indirimbo yose sivyo dukoze indirimbo yose nyene urumva twagiye mu byo gufite tuyikora umenga nyene ni ibintu byo ngaho tutabona nyene iyo bizoja ari ibintu nyene byo ngaho mwiryohere tu hama rero turayishiraho tuca twumva ama feedback ni meza cyane kubera twe twashize no kuri YouTube urumva twatanguye ari collabo kandi bwane n'ubwa mbere tugiye gukorana ariko twatanguye ari collabo nyene ariko mu nyuma haje Alan Cool acarabona iyo ndirimbo nyene acaravuga ati bapeti iyi ndirimbo nemo namwara ikoze neza vraiment none mubona gute mu bijamo mukaba serious mukabigira nk'akazi turamubwira ati nukuri ntangorane turi ready amarira acaraza none aratangura aratubwira ati rero dutangure gukora akazi turagatangura amarira acaravuga ati vyoba vyiza muce mukora team mukagira team abari mutanguye baraje ko baraba naco bana sindabatamwe ni bon twagiye muko hiti muna hiti batoto bazuri bananza kuba ajaje kuraba wewe okay ni wewe wa mbere umweretse urazi impamvu nakunda kubwira ko ari family Alan Cool Entertainment ijya ni sister wiwe Alan urabona yuko nawe nyene abayaduherekeje ijya yuko aradufata ama video nawe turi kumujya mu tip ni petit frère wiwe okay en fait ni family rero ni bon turabatamwe yes aratubwira ati reka mutangure rero gukora muri izi studio nyene ziba zifise ibintu nyene bigezweho turajayo turatangura turakora tuja muri Kuza Music Joel yarakiri muri Kuza Music caradukorera indirimbo ya mbere aradukorera ni ya kabiri ni kandi umufana ni yayikoze okay mfise ibibazo bibiri vya nyuma ariko ibibazo kuri je bikomeye cyane ikibazo ca mbere ndajiongeza bibaye bitatu kiraje ikindi icya mbere mwiyumvise gute kuri feedback yo ku ndirimbo yanyu Big Fizzo yagize donc entre ta uyu mwanya indirimbo zitatu zonyene umulegend mu gihugu cyacu Burundi umuririmbyi akomeye cyane umuririmbyi yubashwe cyane mu gihugu cy'u Burundi aragize feedback mbe mwotwibutsa feedback ya Big Fizzo yari ivuga gute mwayakiriye gute okay mu bisanzwe no vuga yuko bwa mbere nimigisha n'ibintu nibitangaza vraiment kuri team yacu kuko ntibimenyerewe ntibinasanzwe bimenyerewe kubona ujya mu legend nk'ujya Fariaz twakuze twese dukurikirana tumukunda urumva yakoze amateka menshi ariko akumva ari proud no kwankohaja abapeti nkatwe tukiduga umva ni ikintu gikomeye cyane yakoze ubwa mbere turamushimira gose ibutsa abantu ikintu yakoze kwanza yarafashe link arashira ku indirimbo arandika ati twarashigikiwe kuki natwe tutoshikikira abandi
caravuga ati aka karirimbo kararyoshe vraiment kandi ujya mujama nta buryarya afise nanje ndi umufana usohoye ibintu byo ashirako link nawe n'umufana araje no muri commentaire ko ngapo azi bitu biko binajipa Big Fizzo asha bless nana tabana asha bless tayari cyaciyemo ikigira kabiri ikindi kibazo n'umuziki kandi ugoye cyane akantu k'ubwoba ntikabura ariko byose bigenda ni experience bigenda birahindagurika intambwe ku yindi kandi abibifuriza ni iki mbona ko kizotuma mudatandukana bon je nibaza icyambere mbona kizotuma tudatandukana nuko ubwa mbere turumvikana tugahuza haba mu kwandika haba mu biki muri ibi na biriya bitandukanye turumvikana mu kwandika twebwe nta numwe yandika ngo verse y'undi twe dushira hamwe tukandikira hamwe hama tukaraba umwe akazana ide undi akazana ide tukabikorera hamwe n'ubwo bwose n'ubumwe bwacu buguma buhari ya je novuga yuko sawa tuba turi kumwe cyane gose kaka inkuru imwe y'ubuzima bwawe babaje waciyemo niyi inkuru y'ubuzima bwanje babaje ni yahigabaje ndibaza n'inkuru ya 2018 habaye iki 2018 nararase umwaka w'ishuri kabisa kubera iki kubera ububandi oya kugwara man naragwaye sana kwe 2018 nigi Gitega man Gitega harananiye kweli narizeyo premier trim deuxième trim shitse deuxième trim bica biranka kweli sana bica biranka uwo mwaka warambabaje vya danger man warambabaje kweli uramaze gutongoza akademu kakakubabaza mu rukundo oya je sindatongoza kweli sure nta na rimwe bro kaga kademu kakahariya nako mvije tangoye ntagahari man ntagahari kweli ntagahari kweli urabona yuko yogandika imistari nk'ijya atarato na wangiza umufana esketime utanyishuye goje numva noca mbumusazi urumva iyo n'imitima tubananye esketime utanyishuye go numva noca mbumusazi shira muri mood nyabaki udakundana kandi umwe kugera kuri yo ni he iyo bose badashika wapi sasa iyo badashika iyo umusani wo ngiutahura fresh no reka tusubireho foka abantu none mwari ya nibyo bro esketime utanyishuye go numva noca mbumusazi shira muri mood umwe kugera kuri yo bose badashika kule ndani wewe wape bitu turabatamwo wewe ni washaka idemu ya gatandatu nzoy kurondera man iyo mitobira rwenze fo vesi y'umujama irakaze irakaze sana gusa rero wewe washize muri mood jera vaje kweli niryo ryameranye meje kurusha indi minsi yose azane sapo na mpinduriye anzane marakucha kuyene na Jerry na sapori kanye ga wacu jenyo ururiya ni fresh yes si twoye duhindura neri cool duzane marakucha ushobora dusukira rero imwe kugira ngo chika twahejeje n'ubundi wewe cumbwira rero je ndahejeje mu minota 2 uyu n'umuji wanje by the way boro ndahavuga ntacyo cheers wazi jewe ni wamazi ni fana kweli barabizi je ibintu bimwe sindabiraba sasa je ngoma ndabwira ikintu kimwe rero tubese yari waze uyu muziki uragoye cyane nimwahura n'umuntu yemeye kubafasha festival muzomwubaye cyane kandi byashika nubwo mwotandukana n'umuntu yoba yarabafashije muzokwibuke basi gushima kijya ciza kimwe yagukoreye nidufate turutishe ibyiza tubirutisha ibibi niturutisha ibibi tubirutisha ibyiza nidufate ibibi tubirutisha ibyiza kuko igihe cyose umuntu agakorera ikintu cyiza abikora yishimye cyane ni nkuko umuntu ashobora gukorera ikibi kandi atishimye ariko agasanga yagikoze tu cyangwa kikaba atacifuza
rero nzoryoherwa cyane muteye imbere jewe n'ukuri kw'Imana muri dukeya Imana yashoboje muri aka kantu nyene muri aka kaju Imana yakoze iravuga ati we wobwira abantu 10 supportinga aba guys supportinga aba bantu ba 10 bakavyumva nzokora uko nshoboye cyane abantu banje ndabakundishe mwebwe ariko mugize ko kumura kuri ibikorwa byiza mutanguye kuyangarara sinkurana n'abayangara kuko naje nyangaraye ntibanyemera baba banci sasa kwa hiyo twungu bumwe dukore ibikorwa bizoduteza imbere je n'amafaranga ndabasabye nta n'umusinzi yabasaba ariko ndifuza gusa kubona muteye imbere cyane kandi muzokwibuka ati twavuye hehe ndishimye ndifuza kandi ko umwe wese yogira umuntu ashimira umwe canke babiri cyane cyane mu bantu ko barafasha mu bikorwa bya Jerika nshimire Alan Cool Entertainment ndakeka ishobora kuba label cyangwa ikaba team cyangwa ikaba ikintu kanaka ariko kiko kishikira mwebwe much respect bro ntawonza ariko n'umuntu akomeye cyane n'umuntu ariko aritangira abana b'igihugu abajene b'igihugu umwe cyangwa babishobora gushimira hama tugaheza tukarangiza ikiganiro cyacu je ndashimiye Alan Cool ndashimiye Big Fizzo ndashimiye Mona Walda abantu bose bagize uruhara mu bikorwa byacu ndashimiye Joel n'abantu nabani bagiye vraiment benshi ndabashimiye kuko ni benshi badufashe mu mugongo kabisa MT bonanje nkuko wabivuze uvuze ngo dutange babiri bonyene novuga ariko ni bake cyane kuko twoshimira ariko turashobora kuvuga muri rusange ni bon na mu bwa mbere twe turashimira nka team turashimira Alan Cool ku bintu aguma dukorera ibintu bitandukanye kandi nuba kibikora ahari hose Imana imuhezagire cyane hama turashimira kandi Alvin Smith yadufashije kugira ngo turonke korabo nawe tugakorana kugira ngo dukore indirimbo yacu mufana kandi akatwitangira Imana imuhezagire sana ni ikiganiro azogisharinga bro je mimi namukubali sana turamushimira cyane gose nawe nyene yaradufashije kuko hari hano twavuye bivanye naho twari turi dushika ku yindi ntambwe twarateye intambwe biranaboneka ama turashimira cyane abantu batanguye kudusapotinga gose kuva tugitangura nyene tukirondeza abantu batanguranye abafana Imana ibahezagire cyane natwe turabafana nkuko indirimbo ari umufana namwe murabafana kandi natwe turabafana turafanana cheers twese tugende tugumize ko nituraheza eske time utanyishuye go numva noca mba umusazi shira muri moto yibiki mukurangiza sasa ikiganiro cyacu je no fata umwanya nkabashimira cyane wewe unkunda jewe nibaza ko atavyinshi natanze kugira ngo nkunda ariko warumvise ko ari amahitamo yawe warumvise ko ndumwe mu bantu wo kuyegereza nanje ndakuyegereza cyane ndagukunda cyane kujya unkunda kandi ndifuza ko tuzogumana ndagusabira amahirwe mu byirimo byose nkuko nanje bishuka yansabira kandi nkanagushimira we yansabira nkagusabira kandi byinshi byiza abagwaye Imana bakize abashonje Imana babe hafi byose niho biva Imana ihezagire n'aba baririmbyi batera imbere kugira ngo no mu zitari 15 z'ukwezi kwa 6 2024 bazoge bavuga ati mu myaka 5 iri imbere ati naka yaravuze ati Imana izozagira ibikorwa byane naye ndavuze ati wallahi bazotera imbere kubera yuko byose biri mu maboko y'Imana. Urantesa sana jewe ngize umufana n'umufana wanyu. Asante sana guys, thanks so much. Every story matters.